nibaza yuko byoroshe cyane je birananyorohera gose gusumba kuko mpanga programa nkagira umwanya w'ivyigwa nkagira umwanya wo kuja muri studio nshobora kuja muri studio nka recordinga indirimbo zibiri icyarimwe hama akazosohoka imwe urumva bifata igihe kugira ngo zose nshobora ubustare iki kintu cy'ubustare je mfise ukuntu ndagiharura cyangwa uko ndakibona abari kudukurikirana bamba barire jewe ubustare mba mvuga buri umustare ni Yesu je sindi umustare kuko bino nkora sigenda byikoresha hari kiba muri jewe kinkoresha mu gihe je nishize hejuru bivuze ngo ikiri muri jewe gituma nkora bino byose ndagishize hasi nico gituma muri jewe nize guca bugufi kandi ndabishimira Imana igende bimfasha ndanayisaba ko n'ubu yokomeza ko yavuga ngo niwigese uduheba wabanye natwe buri munsi hari gituma dushima no kwineza yawe abanye natwe abenshi nibakiri mu mubiri buri Imana yaduhamagaye gutandukanye kandi buri Imana yabonye ko icyo kintu ari utegezwa kugikora utegerezwa kugikora Imana ntabwira bigugu ry'abantu kuko ujya muntu aririmbye ijya ndirimbo yiwe yindi afise abo message itegerezwa gushikira nanje message yanje afise abigenewe gushikira bivuze ngo twese dukora kugira ndabaramukije abakunzi bayaga nawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko meze neza ahiwanyu munkundire ndabamenyesha ko murugisha kuri twebwe kubera ko munda kukwirikirana ibiganiro byacu kandi turabakunda cyane ndabakire rero mu kiganiro cacu cuno munsi kuri yaga nawe TV nizera ko bamaze kugira subscribe nimba utarabikora nubunyene kugira ngo ubikore uze kunsigira like kugira ngo mbone yuko uri intéressé n'ibiganiro byacu commentaire kugira ngo utubwire ibyo dukora ibyo duhindura cyangwa tubwiye kukunda ibyo tuba turiko turakora kugira ngo tubone neza ko tutariko turatamba twiroresha muri studio za yaga nawe TV ndafise umutumire reka ndamuhe ikaze atwidondore yongera aramutse abakunzi bacu karibu cyane. Ego murakoze ego abakunzi bayaga nawe TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye ego ama jewe baramukije nitwa Jean Bosco nabasanzwe ndumurimbye ari n'imindimbo mpimbaza Imana ego Jean Bosco ari indimbo z'Imana gusa umunyeshure nta arakora Jean Bosco twibwire bihagije. Okay Jean Bosco ni umunyeshure yiga muri University y'u Burundi muri campus Kamenge hama kandi asanzwe ari n'umurimbyi muri Eglise ego muri Eglise ya EAC karibu cyane rero muri studio za Yaga nawe TV ubwambe na mbere wimva gute muri iyi studio ya Yaga nawe TV? Ndishimye cyane kubana namwe niteka ntewe n'Imana kuba mwakino kibanza ngiriye ubuntu nabyo ndabishimira Imana ndanabashimira namwe mwatwiyumviriye ko kugira ngo tubane namwe mwakino kiganiro. Ego murakoze cyane kudushimira natwe twagomba tubabaze ko mwatubwiye ko murabaririmbyi dutewe iteka renga muri studio za Yaga nawe TV twaronka umuririmbyi abari ibintu bikomeye cyane cyo tumubaza ati none watanguye ryari kuririmba? Okay je natanguye kuririmba kera nkiri muto kujya turirimba muri Sunday school abana nyene babakiri batoya nanje nakuriye mu muryango kijijwe nyene tukaza turagenda muri Sunday school tugakora nkuko bisanzwe hama nyene ngenda ndakura nyene ndabikuriramwo bivuze ngo ni ibintu byo kuva kera sibyo ntango yubo ego hama uca wiyumvira gute gutangura gukora indirimbo ziwawe kurimba muri chorale byonyere umvise bitakubumbye ta kurimba muri chorale ni byiza kandi n'ababikora so kuvuga ko hari amakosa bakora canke kuba bataja muri studio ngo barimbe ku giti cyabo ko hari ibibasiga ariko jewe ni umuhamagaro nagira ubuntu n'Imana novuga ko n'Imana yampishuriye ko ntegezwa gukora kino gikorwa cyo gushobora gutangura kuri indirimbo zanje ku giti cyanje gutangura kuri indirimbo ku giti cyanje ariko sinshobora kujaginga umuntu atabikora oya kuko twese tuba dufise ingabire zitandukanye ego none bitanguye mu hihe ntumbero intumbero bwa mbere bwo kwamamaza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza
abantu bose bakamumenya nk'uko nawe yabyivugiye abibwira intumwa ngo nimugende mu mahanga yose ngo mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Bivuze ngo ntiyabibwira intumwa gusa, natwe twarimwo. Nico gituma nanjye nagize ino hangiro yo gushobora kubwira abantu ubutumwa. Ni byiza kuvuga ubutumwa mu rusengero, ntawo bihakana, mugabo nibaza yuko indirimbo zigera kure cyane gusumba ubutumwa, kuko ubutumwa nimba buvugiwe muri eglise bwumvwa n'umuntu ari muri eglise gusa. Rero indirimbo ushobora kwiyumva uri kwiradika gufasha. Ego ni mw'iryo hangiro kugira dusane imitima. Cyo numva yuko nubwo wari ukiri muto ukirimba muri chorale warakunda kumviza izi indirimbo z'abandi bantu batandukanye. Indirimbo narazumva kuko hari nizo turirimba muri chorale. Harabo rero wasanga hari igihe usanga hari abakubeye akarorero nawe ukavuga ati reka nanje nze ndirimbe nkabo ukabigirako. Sinibaza yuko ibintu dukora aba ari twe tubitanguye, ahubwo tuza kwifatanya n'abandi basanzwe babikora kugira ngo twese dushobore gushira izina ry'Imana hejuru. Rero ni mw'iyo hangiro sinovuga yuko nafatiye akarorero kuri bo, ahubwo n'umuhamagaro w'umuntu, ahubwo nanje nifuza kuba icyitegererezo ku bandi kugira nenze mbone abandabirako. Ego. Ni mu gihe ikintu kibonetse muri societe abantu bafise uko bareyagisa gutandukanye. Ego. Barakubonye wari umuririmbyi utanguye kuririmba indirimbo zawe ku giti ciwawe. Ndakeneye kumenya ukuntu famille yawe, abagenzi bawe canke abo mwarimbana muri eglise babibonye babifashe. Abo muri eglise nibaza yuko nta kibazo, kuko twese tukora kugira ngo twamamaze Yesu Kristo nk'umwami. Rero ntibari gushobora kubyakira nabi, kandi bazi ko nsanzwe ndanabikora muri eglise. Ahubwo bari gutangara iyo babona no muri eglise ntabikora, bakabona ngiye kubikorera hanze, bari guca kujya muhungu nawe ni hatari. Gusa nabo babyakiriye neza, barabyishimiye. Muri make barananshigikira, barantera n'intege. Hama muri famille naho nta kibazo, bari kuba bari abari izindi ngeso nafashe, ariko ari ingeso zivuga Yesu Kristo. Nibaza yuko n'amahoro menshi. Kushika ubu ufise umaze gusohora indirimbo zingahe? Indirimbo 2 ku rubuga rwanje rwa YouTube. Ego. Ni mu gihe bisaba uburyo gusohora indirimbo, singaco kimwe no muri chorale ugenda mu ma competition niki. Ego. Muri ma repetition niki. Birasaba uburyo. Mbega nk'umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi biroroha? Nibaza yuko biba bitoroshe, mugabo nyine Imana iradufasha ikadushoboza. Ego. Ubikora gute? Tindukora mu turashaka utubwira ahantu ukura amafaranga ariko. Amafaranga yo gukora indirimbo muri studio nanje mbona biba nyene, kandi nkabishimira Imana ko sinovuga ngo ndavise rebo ndimwo cyangwa ndavise abantu bandi nyuma by'ukuri, mugabo nyene Imana, urazi Imana kibisa inzira nyinshi, ntibura akagibicisha mwe nyene bigakunda nyene, nanje ndabibona bibaye, hama ibikorwa bikabandanya. Usibye n'ikibazo c'uburyo ku munyeshure akanya karabura. Biga wowe umwanya wo gufadikanya ivyo vyose biroroha? Kwiga, kwandika, ukaja muri studio biroroha? Nibaza yuko byoroshe cyane, je birananyorohera gose gusumba, kuko mpanga programa, nkagira umwanya w'ivyigwa, nkagira umwanya wo kuja muri studio. Nshobora kuja muri studio nka recordinga indirimbo 2 icyarimwe, hama akazosohoka imwe. Urumva bifata igihe kugira ngo zose nshobore kuzishira kuri YouTube. Nico gituma je biranyorohera, kuko buri kintu cyose kigira umwanya wacu. Ego kuri jewe. Mbega ibintu hari inyungu vyitezemo? Nibaza yuko ibintu by'inyungu Yesu yabyise inyongera, ariko si cyo ibyo Yesu yabyise inyongera, ariko dukwiye kwamamaza Yesu nk'umwami n'umukiza. Ibisigaye byose nawe amenye ukuntu abigenza. Si ukuvuga ngo inyungu ni Yesu yabyise kari inyongera, kuko si ibintu twovuga yuko tuba dukurikiye, ahubwo dukurikiye kugira ngo dusane imitima y'abadukurikirana, abatwumviriza, kugira ngo bashobore gufashwa. Kuko uyu munsi ndemeza neza ko hari abantu benshi bakizwa kubera indirimbo. Bivuze ngo ubutumwa buciye mu ndirimbo bugera kure cyane gusumba ubu butumwa buvugiwe muri eglise. Nibaza yuko rero ibyo by'inyungu biri yapare, Yesu yabyise inyongera. Rero Imana nibona ko bikwiye gishobora kubitwongera nabyo kubyo yatwongeye, kuko hari ibyo yaduhaye kuba tunayivugira. Ni ibintu bidasanzwe, nabyo turayibishimira cyane, ibyubahigwe. Rero twibizera ko n'ibindi izo nyongera nazirashobora kuziduha, kuko yatwise abana bayo, kandi umuvyeyi ntacyo yo kwima umwana. Ego. Kuva utanguye gusohora indirimbo, ndahera usohoye indirimbo ya mbere. Ego. Ni iki cinyongera canke cinyungu wabonye? Ubwa mbere bwo nuko narishimye cyane, ndishima cyane iyo mbonye umuntu ashobora kunyandikira message ntamuzi,
ati nishimye nakumvise ahantu mu kiganiro ati njya kuraba indirimbo zawe zamfashije ati muri make wampezagiye ivyo nibaza yuko kuri jewe n'ibyirato byanje kumva umuntu ashobora kuvuga ati indirimbo yawe yamfashije yansubijemwe intege nasubiye kumva ko ntegezwa kwizera Imana kiba ari ikintu kidasanzwe kuri jewe cya numva ko nkwiye kubishimira Imana cyane ego nte muri babandi bashobora kuvuga ati mukama ndabaye umustar ati baranzi bose ugatangura kwishira hejuru hama ubustare iki kintu cy'ubustare je mfise ukuntu ndagiharura cyangwa ko ndakibona abari kudukurikirana bamba barire jewe ubustare mba mvuga buri umustar ni Yesu je sindi umustar kuko bino nkora sigenda byikoresha hari kiba muri jewe kinkoresha mu gihe je nishize hejuru bivuze ngo ikiri muri jewe gituma nkora bino byose ndagishize hasi nico gituma muri jewe nize guca bugufi kandi ndabishimira Imana igenda bimfasha ndanayisaba ko n'ubu yokomeza ko bimfasha ahubwo duha Imana icubahiro mbere yuko twe tuja hejuru kuko twebwe turabana bayo bivuze ngo umwana ategerezwa kugira munsi y'ibirenge by'umuvyeyi kandi abarundi barayamaze ngo nta gitugu ngo gikora ngo gisumba izose bivuze ngo Imana iri hejuru ya byose ihambaye kudusumbya niyo ituma dukora ibyo dukora nico gituma dukwiye kuyicubahiro cyane no musaho kuri Yaga Nawe TV turize cyane ubwo ntusanzwe uvuga n'ubutumwa mu rushengero oya iyo ngabye sindayigerageza mugabo sinzi nabyo nibaza ko byo birimwo usibye ko gusa dushobora kuyaga n'abantu bisanzwe nyine tukayaga iby'Imana ego mu kintu cyose umuntu aba ariko arakora harabaho navuga leho eleba akabahemo ibimugora ego wewe n'igiki kugora muri uwo mwuga intambamye ntizibura buriya rero biragoye cyane nyene gusa turabyirengagiza kugira ngo dushobore gukomeza gukora igikorwa rero iyi ntambamye zije utegerezwa kubyereka Imana nabivuze nimba ari Yesu adukoresha kandi akabashoboye byose iyi ntambamye zije cyangwa ibi bintu bitugora tubyereka Imana hama tukavyirengagiza mugabo so kuvuga ko bibura kuko hari umuntu ashobora kubwira ati ibi uri gukora n'abandi barabikoze rero ubugende gahoro si ubitanguye mugabo nibaza yuko ataba yatahuye neza kuko Imana ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye nico gituma twe dukomeza gukora no mu gihe abandi baba babona tanzira ego mu gihe turi kumwe n'umuririmbyi imbere yacu tuguma tuvuga ati turanyotewe kumva akaju kiwe ariko araririmba mbega aririmba gute kugira tuje tugenda kuraba n'ibikorwa vyiwe aho yabishize wodufasha ukaduha akapera gatoya okay ariko reka ndirimba indirimbo atari gwanje nimba ataco batwaye iririmba gwawe nabyo byari kutunezera cyane okay nta kibazo nibaza ubu bumaze kuyumviriza iyi ndirimbo zawe ndamaze kuzumva okay reka turimbe ku ndirimbo ivuga ku bintu byo gushima Imana warakoze indirimbo ya kabiri yavuga ngo niwigese uduheba wabanye natwe buri munsi hari gituma dushima no kwineza yawe yabanye natwe abenshi nibakiri mu mubiri ariko tweho turiho turi bazima ibyo byonyene birakwiye ko tugushima ibyo byonyene birakwiye ko tugushima urakoze cyane cyo tunyoteza tuja kuraba indirimbo zawe nibaza ko ari Jean Bosco worship kuri YouTube okay tuje tuza kuraba ibikorwa byawe murabyumva bakunze Yaga Nawe TV yuko ari ibintu bimeze neza tuje twibaza ati none Jean Bosco yandika yisunze iki wandika wisunze ibihu urimwo canke gusa canke ibihe by'abandi ntabyo turashaka dusigurira navuze ko indirimbo turirimba zidafasha twebwe gusa ahubwo dufata ibiri mu buzima busanzwe ibyo tubamwo canke ibyo tubona ku bandi tukabihuza n'ijambo ry'Imana hama bikaza kuvyara ikintu kimwe bikaza gufasha imitima bivuze ngo nandika ku buzima bwanje ubw'abandi nibiri muri Bibiliya kuko muri Bibiliya hariho byose turabona urugendo rw'Abisirayeli n'ibindi kandi natwe dusa n'abari mu rugendo bivuze ngo tubigiramwo rero je yongeye kwandika indirimbo mfatira ku by'Imana yaremye canke ubuzima tubayemwo byose nkabivuga ko mugabo byose bigaha icubahiro Imana ego mbega nimbwe tubona yuko abaririmbyi ari benshi abaririmbyi ni benshi cyane kandi ni byiza ariko ego mbega wowe kuba winjiye muri
mu kuririmba uzi ko hari abantu benshi baririmba yego ubiha iyihe shusho ubiha iyihe nsiguro ni ukubera yuko buri Imana yaduhamagaye gutandukanye kandi buri Imana yabonye ko icyo kintu ari utegerezwa kugikora utegerezwa kugikora. Imana ntabwira bigugu ry'abantu kuko ujya muntu aririmbye ijya ndirimbo yiwe yindi afise abo message itegerezwa gushikira, nanje message yanje ifise abigenewe gushikira. Bivuze ngo twese dukora kugira ngo tugaburire imitima yabo bantu baturi imbere canke baduhanze amaso biteze kumva ibihangano byacu canke indirimbo zacu. Nico gituma je nategezwe guhagarika gukora ngo nukubera yuko bakanaka bari gukora, ahubwo nifadikanya nabo kugira ngo dushobore twese guhesha icubahiro Imana. Muri make turashigikirana hagati yacu kugira ngo igikorwa c'Imana gishishikare guhabwa icubahiro. Ego ni mugihe abaririmbyi ari benshi kandi muradushikiriza ubutumwa nibyo, ariko ibyaha biguma byiyongera. Mbega tubiye nsiguro ubutumwa bwanyu ntibushikira abantu cyane. Okay, rero kuvuga ubutumwa ni ibintu utegerezwa guhozako. Sinibaza yuko naho buvugwa bidatuma abantu batareka gukora icyaha, kuko wibuke n'Imana Adamu na Eva mwitongo yari yababujije. Nibaza ko bwari ubutumwa bwiza yari babwira bavuze ati ibi bintu nimuzobikore, ariko n'ubu turumva ati iki kintu ntugikora, ati kwiba n'icyaha, ati ndayamanitse je ndabikora. Ahubwo no kubera ko twe turi gukora hakaba na Satani nawe ari gukora. Satani n'umugwaninzi bivuze ngo nawe aragwana. Umuririmbyi niwe yaririmbye ngo turi mwisi ngo turi mu ntambara. Bivuze ngo kuba mwisi dufise ibintu bitatu bitugwanya. Satani arakora, umubiri n'isi. Bivuze ngo ni ibintu tubamwo misi yose. Rero kumva abantu bavuga ubutumwa ariko ibyaha bigakomeza gukogwa no kubera yuko n'Abisirayeli Imana yarabahaye ibitangaza byose yabakoreye ntibabibona, babica ku ruhande ntacyo byari bibatwaye. Nico gituma rero no munsi tutotangara kubona ibyaha biri gukogwa, ariko kimwe gusa abantu bumve yuko aho bari ko barajya atariho bari bakwiye, ahubwo dukwiye kugaruka kuko uru rugendo turukomeje rushobora kutugeza ahantu hatari heza cyane, tukazoja mu muriro kandi Imana yaduteguriye ubugingo budashira. Uracafise indirimbo zibiri turakunze kubona abaririmbyi baza baga indirimbo imwe zibiri hama bakabivamo mu nyuma. Mbega Jean Bosco azohava bivamo, nta kintu cohava gituma bivamo? Ibi n'ubuzima bwanje nabwo nshobora kubivamwa, ahubwo ikintu cyoza kwimbangamira ni cyoza kumbuza kubikora. Nacico ntegezwa gucegeza ku ruhande cyari cyo cyose. Mbega niki ni nkakahe nihe mpanuro wobwira abandi nkawe bakiri bato bagitangura bataragira ibikorwa byinshi kugira ngo ubankohaje babandanye? Okay, ubwa mbere bwo nibaza yuko twese dukomeze ku gikorwa twahamagariwe nk'abantu turi gukorera Imana, kubera yuko uno murimo twahamagariwe n'umurimo utoroshe. Rero ahubwo dukore ntiducike intege, tureke competition, dukore dusenge twicishe bugufi, Imana izi bidukwiye mu gihe kibereye. Uyu munsi hari abantu bavuga ngo ashaka hiti iki niki, ahubwo ntubiteho, ahubwo gusa witeho icyo Imana yaguhamagariye ugikore nk'umuririmbyi ari guhimbaza Imana, ndakurikiye amafaranga canke buri kintu cyose, kandi Imana ireba mu mutima, kuko Imana iraba mu mutima yacu, izomenya icyo utekereza canke n'icyo uri kurakora, icyo uri gukurikira, hamihezi kuzamure mu gihe gikwiriye. Ntibizorinda gufata igihe kirekire, ahubwo gusa nuko ukwiye gusenga ugashikama. Tureke competition, dukore nk'abantu bari mu gikorwa cy'Imana, kuko mu gikorwa cy'Imana nta gusigana. Buri muntu wese agira ivyiwewe, ivyiwawe birahari, igihe gikwiriye bizoza. Ego murakoze. Jean Bosco muri uwo mwanya akora indirimbo ziwe wenyene aririmbana. Mbega bizokwamuko uzokwama wiririmbana uri umwe canke uzogira n'amakorabo n'abandi baririmbyi? Okay, jewe ikintu cya korabo byose ni igikorwa cy'Imana. Haramutse habonetse uwo twoyikorana tuzoyikorana, mugabona hatawe kazi inaendelea. Ego. Mbega ngaha mu Burundi ni nkuhe muririmbyi wumva mugira na korabo? Uwari we wese. Kazima y'abarimba gospel gusa. Uwari we wese arimba indirimbo mpimbaza Imana twokorana, kuko ni igikorwa cy'Imana, ntabwo birinda ubwoko. Ego. Turashaka kumenya rero imbuga ukoresha, bari YouTube, Facebook n'ahandi, kugira ngo dushobore kubona ibikorwa byawe.
Okay, abari kudukurikirana bifuza gushobora gusapotinga umurimo canke bakeneye gukurikirana ibikorwa byacu bara kuri YouTube, amazina ni Jean Bosco Worshipper, biroroshe cyane bahita bayibona byoroshe. Facebook page ni Jean Bosco Worshipper, Instagram ni Jean Bosco Worshipper, TikTok ni Jean Bosco Worshipper, hose barasanga kibikorwa habe n'ijambo ry'Imana nyene turanyuzamwo nyene. Ego reka tugushimire cyane kandi tugutere intege cyane, nibaza kuzogaruka kuri Yaga Nawe TV byagenze neza cyane, ibikorwa byawe biriko biragera kure cyane, kandi nizere ko vuba udura ikindi gikorwa. Ego Imana idushoboje nyene kwendwe kurashobora kudahera ariko gusa abantu nyene barindire babisengera Imana badusengere, igikorwa nicoroshe bashiremo n'ukuboko binakunze ababishoboye baze dukora umurimo w'Imana, kandi Imana yacu nta wayikoreye ngo yikorera amaboko. Izo mbenye ko ntibigenza. Ego mwakoze cyane namwe. Murakoze gose mwama bahezagire. Yuko uzosubira kugaruka ngaha muri studio za Yaga Nawe TV. Imana ikidutije ubuzima igihe cyose mudukenereye kugira ngo dushobore kubwira abantu kuvy'Imana, turahari haba no mu by'iterambere ntacyo. Sawa, murakoze cyane. Reka nshimire abakunzi bacu mariko muradukurikirana gushika kuri no munota. Ndabasabe mu partage kino kiganiro, mpamva ko ari kiganiro ciza cyane. Ndagusabe usigire like unyereke yuko uri interesse, ikibanza cyanyu ciza mu makommentaire mutubwire ibyo dukora duhindura n'ibindi. Subscribe kuri Mushasha kugira ngo ifatanye n'umuryango wacu. Ndabibuza kandi ko udakoresha YouTube gusa, dufite na page ya Facebook naho nyene genda dukurikirane, ntihagire ikintu na kimwe kizogucika. Yani na Merveille usabire kuri micro ya mbere, tuzosubira gutaha hamwe na Yaga Nawe TV. Ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo